Yeah. Kumbe bya bintu nivyo nani. Yari inde nyimba yatariba. Yari Fabitozi. Fabitozi yararize avuga ati nukuri kw'Imana baranyivye izere. Ya nuko. Labda alikuwa anajiamini anatoka wa kwanza na fasi ambayo alikuja kutoka ikawa tofauti ambayo kwanza sehemu ya mbali sana. Nakupenda we na kwako sijiwe uramuzi. Ya ndamuzi. Amakuru yashikiriye bambwiye yuko hari indirimbo muri ko murakora. Ya tufisa kazi ariko sinoshima kubishira ahabona ubunyene ya ariko indirimbo irahari kandi twayirangije byose miliyoni. Ubu EBADASS ajyamanye miliyoni muhi yanda office. Yes, turi kumwe n'umiliyoneri. Iyo ufise umiliyoni cyakwita mu miliyoneri. Ya nuko. Yes 12. Yes bakunzi ba FreeG, bakunzi badukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi zacu za FreeG, Facebook, Instagram, Twitter hamwe na YouTube. Kora subscribe, kora like, kora follow hamwe n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo ubu wa mbere mu kuronka ibiganiro byacu bica kuri FreeG TV. Kuri microphone ni MC Brizo, behind camera ni wao ndi nyene igikoko, the big dealer, the game changer n'andi mazina menshi mukunda kumwita yo agiye imbere ya kamera. No musi yagiye behind, nanje ndi behind camera. Yes, today rero murabizi ko twababwiye ko twari twagiye gutembera mu ntara ya Rumonge, aho ubona ko hari abaririmbyi benshi bariko barakora cyane kugira ngo baduze impano zabo bariko baritanga cyane kugira ngo industry y'Uburundi, industry ya Rumonge kugira ngo ishike ku rundi rwego. Uno munsi twatembereye umuririmbyi abikora neza, umuririmbyi yatwaye award, izere award, yarayitahukanye, yarayisimbanye. Uno munsi rero turi kumwe na EBADASS. Vipi bro? Shwari mzee. Sawa. Ya iko fresh. Naona swaga ziko fresh, yani yaani ni kawaida mzee. Yeah. Hiyo ni ile tunzo ya izere award yama. Ni maisha yangu ya kawaida tu. Yeah. Ni EBADASS asanzwe ari umuririmbyi wo ngaha mu Rumonge, uriko raraba ubuzima bumeze gute, bigenda gute mu gukora umuziki, ubuzima bw'umuziki kuri EBADASS bimeze gute? Ya ibintu byose biri okay, ya ndashima Imana, ya akazi kagenda neza, ya nkuko mubibona atwaye izere award, ni kugituma tu. Twarabonye amapost agiye atandukanye kujya munsi bavuga ati izere award arayitahukanye EBADASS. Mbega kuri wowe wiyumvisemo umeze gute kujya mwanya utwaye izere award? Naranezerewe cyane kubera sinari nzi ko yari kuba jewe, ariko Imana yaramfashije n'abafansi baranyakiriye neza hagiye kuri stage, n'indirimbo yanjye yari ifise ubutumwa bwiza. Ushobora kubabwira indirimbo wari wahatanze kugira ngo uze guhatanirwa n'izindi ndirimbo abandi baririmbyi bari batanze? Yari indirimbo yahe? Indirimbo yanjye yari yitwa Ejo. Maze uraperforminga ucurikorera, yari miliyoni, yari miliyoni zibiri? Umiliyoni. Ubu EBADASS ajyamanye miliyoni muhi yanda office. Yes, turi kumwe n'umiliyoneri. Iyo ufise umiliyoni cyakwita mu miliyoneri. Ya nuko. Yes, maze EBADASS aratwara umiliyoni, bigenda fresh. Mu muziki wawe nizihe ngaruka ibisanga bibi bikunda kugushikira kenshi? Nkuko noba ndi mwibarabara abana bakaza banyiruka ko EBADASS. Ivyo nibisanga bibi, ivyo nibisanga byiza ariko ari ibindi bisanga bibi. Ariko ni byiza ariko birangora.
biragora kwakira. Hariho amakuru yashikiriye ndi hariya town Buja, avuga yuko inyuma yaho utwaye award, izere award kujya munsi hariho umuntu yarize kubera bamutwaye izere award. Kumbe bya bintu nivyo nani yarinde nyimba yatariba yari Fabitozi yararize avuga ati nukuri kw'Imana baranyivye izere. Ya nuko Binendekaye bro. Nafikiri kwenye competition mtu akiingia kila mtu anakuja anajiamini, anajua endo ni wewe aje kugitwara. Sasa katika kupokea yale na matokeo inakuwa ngumu kuyapokea. Kila mtu anakuwa juu pale, moyo unakuwa juu sana. Kama hivyo labda alikuwa anajiamini anatoka wa kwanza, na fasi ambayo alikuja kutoka ikawa tofauti ambayo kwanza sehemu ya mbali sana. Ndio. Alitoka wangapi? Wa 13. Watu wasanii 20 alitoka wa 13. Wasanii 19. Yes. Yararize ararira avuga ati izere award ntiyari gukwiriye. Bro, yari gukwiriye cyangwa ntiyari gukwiriye? Ndazi ko yari inkwiriye kubera abajaji b'uyo munsi bari abantu bazi umuziki, kandi barabonye ibintu twakoze kuri stage n'indirimbo, ubutumwa tala y'umuntu yo kuririmba, byose barabirabye uko. Yes, tala urayifise. Bacishirizemo gatoya abakunzi ariko radukurikirana kuri Flip GTV. Njyambere bakuba. Ari gihe morani yumvira iyo mvuye niyo ndiko ndaja nkabura ukuntu no byishura. Mbega iyi si tegutse, mbega iyo umuntu apfuye aja ngasigara kurira. Mbega ibi byishimo dufise bizohera, namwe bagenzi turi kumwe uno munsi ari igihe tutazosubirana. Yes. Urumva neza ko yari indirimbo ifise ubutumwa, ifise ico yari igamije, kandi wayikoze ufise icyo ushaka gushikako. Tuvuye kujyanye na izere award byagenze fresh, maze Rashmi acara gukurikira umwana weje ubundi ijya mwana narageramo yageze maze ucurayitahukana miliyoni uburazibitse mu nzu, bica bigenda fresh. Mbega inyuma yo gutahukana umuriyoni nibe bikorwa tugiye kukubonamwo bishasha nka EBADASS? Ubu mfise collaboration nyinshi zonga mu Burundi nizo hanze nuko ndazi ko ibikorwa muza kubibona. Amatwa nsumira urafise indirimbo na J Melody, umuririmbyi ariko arabikora cyane muri igihugu cya Tanzania. Indirimbo yise nakupenda we kwako sijiwe, uramuzi? Ndamuzi. Amakuru yashikiriye bambwiye yuko hari indirimbo muri ko murakora. Tufisa kazi ariko sinoshima kubishira ahabona ubunyene. Ariko indirimbo irahari kandi twayirangije byose. Sigaye ko mukora clip video. Uzomusanga hariya muri Tanzania cyangwa azogusanga nga? Ni Jenzo umusanga. Yes. Amakuru mwayumvise, twe tubazanira amakuru amwe mutari mumenyereye, amakuru mashasha, amakuru amwe mutari muzi ko yoba anabaho, tukayabazanira ku rubuga rwacu rwa Flip GTV, mukavyibonera mukavyirabira. Reka ndagushimire bro kuba wampaye kano kanya, nta birenze mvuga no kubaza kubera ko ibikorwa byo urabifise. Akajambo kanyuma ubwira abakunzi bariko baradukurikirana ngaha naka? Ico no babwira nuko yani waendelee kunipa nguvu na kunishabikia kama kawaida,
kwa sababu najua vitu vizuri vinakuja ya na kazi nyingi nzuri zinakuja, naamini watafurahia na bila wao siwezi chochote, ko wazidi kuwa nyuma yangu na kunipa nguvu. Yeah. Hari ikintu ubwira abaririmbyi bo mu Rumonge? Ico no babwira ongea kwa Kiswahili. Ya nataka wasanii tuwe na upendo, tuache kunafikiana. Ya unakuta mtu ni mtu wako wa karibu lakini hataki maendeleo yako. Ya kuposti kazi yako shida. Kwa hiyo inakuwa kama hivyo. Kwa tuwe na upendo, tuzidi kusapotiana. Ya najua wote muziki tunaweza. Ya lakini tupiane heshima. Ya kuna step ambazo kama unajua uzifiki, mpe mtu heshima yake kama hivyo. Tuache maneno sana. Ya. Yes, acha tukushukuru bro. Ya asante sana. Wakoze kuduha umwanya, abakoze kuduha kino kiyago. Uri umuntu w'amateka kuri twebwe, turagushimiye. Ya wakoze cyane. Yes, abakunzi ba FreeG TV ndababwira nti bandanye ukora subscribe kuri YouTube channel yacu, ugenda kuri Facebook ugire follow, ugenda kuri Instagram naho nyene, ucuja no kuri Twitter naho nyene turahari, ukore byose maze uzubura wa mbere mu kuronka ibiganiro byacu bica kuri FreeG TV. Ya MC Bizo kuri microphone, behind camera ni wawe ndi nyene the game changer, the big dealer igikoko. No musi ababa sana mu meza. Reka turabe.